Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka basubire ndabahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba rero ari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyatangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi na cane tuze kurabira hamwe kuriko biravugwa mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ndetse turaza kugaruka ku bijanye n'inkuru yashizwe ahabona n'umuhinga mu kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi ariwe Pacifique Ninahazwe, agaragaza ukungene Perezida Ndayishimiye ngo yoba yaramaze kwitiramwo uwo bazohangana mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo batariko bariyumvisha ibishobora kuba bigiye kuba mu Burundi mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye ngo azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu amatora yimirije mu mwaka wa 2027, kikaba ari ikiringo ca kabiri uyu mukuru w'igihugu azoba yitojejemwo. Ariko kandi twaca kuganira n'abandi bahinga mu vya politiki hirya no hino hatandukanye, maze batubarira uko babona ibijanye n'amatora yo mu Burundi na cane aho biriko biraganisha u Burundi. Turaza kubiganira ku vyose ku buryo bw'idonido tubibashikirize, maze turabire hamwe ku kungene Burundi buhagaze ndetse n'ingingo ruhasha zoba ziriko zirafatwa kugira ngo hazoboneke umutegetsi uzotwara abarundi kandi akabatunganiriza nk'uko bavyipfuza. Ariko amakuru yacu tuyatangure neza tuyarabire hamwe ku bijanye n'amatora ndetse nuko ukungene abanyagihugu b'u Burundi babibona, ndetse nuko abanyepolitiki batandukanye mu Burundi babifata, ndetse n'abandi bahanganye na Ndayishimiye, ndetse nuko babona ico cemezo yafashe cyangwa se iyo ngingo yafashe yo kugaragaza uzomufasha cyangwa se ubazoba bahanganye matora yimirije mu mwaka wa 2027. Na mu gihe kandi Burundi kuri ubu ngubu bufise ibibazo bitandukanye, ariko kandi bukaba budafise ushobora kubatunganiriza. Perezida Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo akore ibishoboka vyose azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ariko kandi iyo uravye abanyagihugu ubona ko bashavuye cane, ntago bafise icizere cyangwa se ntago bamufitiye icizere ko bashobora kuzomutora. Hari bamwe mu banyagihugu twaganiriye batubarira ko mu gihe Ndayishimiye azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2027, ngo abanyagihugu atakindi bashobora kuzokora ndetse kuzokwirara mu mabarabara akiyamiriza ibijanye n'ico kiringo ca kabiri nyene c'amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2027. Ariko kandi turavyibuka ivyabaye mu mwaka wa 2015 nk'uko vyagenze. Twibuka ubwo wari umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza yarimo aritoza mu kiringo ca gatatu mu matora yari agamijwe y'umukuru w'igihugu. Ivyabaye mwarabibonye, harimo abanyagihugu bamwe bamwe biraye mu mabarabara ndetse n'abanyepolitiki batandukanye baramwiyamiriza. Ariko kandi mwabonye ivyakurikiye, bamwe baragandaguwe, abandi baranyuruzwa, abandi barapfungwa umunyoro w'ubuzima bwabo bwose. Ivyo rero bakibaza ko n'ubundi biramutse bigarutse cyangwa se mu gihe Perezida Ndayishimiye nawe yakwitoreza ikiringo ca kabiri bikamera nk'uko vyagenze mu mwaka wa 2015, ko abanyagihugu b'u Burundi bashobora kuhasiga ubuzima, kandi ngo umunyagihugu wese aba agomba kugihabwa iteka n'ijambo kandi akarindirwa umutekano. Nabyo kandi abahinga mu vya politiki bo bavuga ko Ndayishimiye yaba atitoje mu kiringo ca kabiri n'ubundi ngo ibintu bishobora kuzoba bibi cane mu gihugu, intambara zishobora kwiyongera ndetse abanyagihugu benshi bashobora no kuhasiga ubuzima. Ariko kandi bikagaragara ko ibi vyose vyamaze gupangwa na politiki ya CNDD-FDD. CNDD-FDD ni umugambi uri ku butegetsi watanguye wagiye ku butegetsi ubwo wavaga mw'ishamba, ariko kandi kuva bagashika ku butegetsi abanyagihugu b'u Burundi bavuga ko barushe cane kuko ataco uriko urabafasha ahubwo ariko urababoreza igufwa. Ahangaha batanga uturoro dutandukanye nk'imbonerakure, uyu murazi ko ari umuhari
w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, ariko kandi uyu muhari niwo wama ni umuhari cyangwa se ni umuhari w'urwaruka ariko rwama rukora amabi atagira izina, aho rugenda ruratega abanyagihugu batandukanye, bamwe bakagandagurwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakabura ivyabo. Bikagaragara ko rero uyu muhari nawo uteje ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Ivyo rero bikavugwa, bakibaza ikungene bikorwa n'abategetsi bose baraba kandi ntibabashe gushaka inyishu y'ivyo bibazo bitandukanye biba bihanze abanyagihugu. Ariko kandi iyo tuganirije cane n'abahinga mu vya politiki, bavuga ko uriya ari umutego bashobora kuba barateze Ndayishimiye wo kwitoreza ikiringo ca kabiri mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2027, aho ndetse banavuga ko uriya ngo aravye nabi ashobora kuhasiga agatwe. Aho kandi bakavuga ko hari umutego abandi banyapolitiki batandukanye bamaze kumutega. Aha twavuga umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo. Uyu Reverien Ndikuriyo, abahinga mu vya politiki bavuga ko ari we mutegetsi ukomeye mu Burundi, ndetse n'abanyagihugu bemera cane ko ngo banavuga ko ari we ashobora kuzokwitoreza ico kiringo kandi ngo akazotorwa kuko abanyagihugu bamwizera kandi bamukunda cane kurusha Ndayishimiye. Hari n'abandi bahabwa rero umwanya, twavuga nka Gervais Ndirakobuca, uyu niwe arongoye inama nkenguzamateka. Ariko kandi abahinga mu vya politike we ntabwo bamuha icizere c'uko ashobora gutorwa, kuko baca bibaza cane bati mbega mu gihe yari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, nibiki yoba yarafashije abanyagihugu vyobaha icizere co kumutora kugira ngo azobatunganirize nyuma y'uko azoba abaye perezida. Ivyo rero byose bikagaragaza ko Gervais Ndirakobuca nawe ngo nubwo yoshika ku butegetsi ataco ngo yobafasha, kuko no mu gihe ari mu nama no mu gihe yari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ataco yigeze afasha abanyagihugu. Abanyapolitiki rero batandukanye na cane cane abahinga bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi burushe, kuko ngo ahubwo bukeneye ko haboneka undi mutegetsi mushasha yatunganiriza abanyagihugu bagaterwa iteka, ndetse bakanaja ibibazo byose bafise bigashakirwa inyishu. Ngo naho mu gihe yoba abananyije kuba Evariste Ndayishimiye canke se n'abandi bakora nka we, ngo ntaho Uburundi bwazokwigera abushika. Nk'uko rero twari tumaze kubibarira, ni inkuru yari yashizwe ahabona n'umuhinga mu vyo kwandika ku mbuga ngurukanabumenyi Pacifique Nininahazwe, aho yari yanditse inkuru ifise umutwe ugira uti Ndayishimiye yoba yaramaze kwihitiramwo uwo bazohiganwa muri ayo matora ya 2027. Abandanya agira ati hari inkuru itangaje yanditswe mu ndwi iheze n'ikimenyeshamakuru ikiriho cegereye iperereza CNL. Iyo nkuru kandi ivuga ko ico kinyamakuru cakoze amatohoza bita sondage mu gifaransa, ngo carababajije abantu batari bake baserukira abarundi bo mu mihingo itandukanye n'ibisata vyinshi. Ico kimenyeshamakuru kivuga ko casanze Gabriel Banzawitonde arongoye umugambwe APDR, ariwe kandi umunyapolitiki akomeye, ngo abangamiye Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027. Hariko habandanya hibazwa ese koko uyu munyapolitiki yoba ariwe agira asubirire perezida Ndayishimiye. Ico kimenyeshamakuru kandi congera ko Evariste Ndayishimiye na Banzawitonde ari bamwe, ngo kandi ko bazinanye kandi ngo bemerana cane, ko bose ngo bashikirirana n'abantu, kandi ko ngo ari abategetsi b'inkuru, ngo none aho ngo bigeze ntawuzi uzotahana itsinzi. Kuri X canke twita abenshi iyi nkuru barayitwenze cane, bamwe ngo ikiriho caronse umukomediye azohiganwa n'uwundi. Umugambwe wa Gabriel Banzawitonde nta matora namwe urigera ushikamwo
na ushikanamwo na ari n'igice kimwe kw'ijana muri 2020. Hari ababajije impamvu umugambwe wiwe wari mu myiyamamazo ariko kandi akaba atakoranira na rimwe washoboye gukoresha. Gabriel Banzawitonde yishuye ko umugambwe wiwe ufise umuhinga ndetse n'ubuhinga budasanzwe wise Sangetos ngo ni ubuhinga bwo gucengetera utabanje kwiyerekana. Yamara kandi naho vyitwa ibitebu ntawo bifata minenegwe, mu gihe kandi imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yerekana ko ataco babona gitegekanijwe cotuma ngo haba amatora yizewe muri 2027. Evariste Ndayishimiye arashobora gutegura wenyene uwo bazohiganwa akamwihera ya mafaranga y'ingwati asabwa abitoza, mbere akaba yaranamaze kumutegura n'amajwi azoronka. Ico bikoze kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe cerekana ko wahiganywe vy'ukuri na Evariste Ndayishimiye muri 2020 azorekurirwa kwitoza muri 2027. Hari icigwa cerekanye ko Agathon bishoboka rwose ko ari we yatsinze amatora ya 2020. Biragoye kandi kwibaza ko Evariste Ndayishimiye azosubira kwigerereza ko muri 2027. Amatora ya 2027 atera asa n'umugwi w'umupira w'amaguru wo kwitunganiriza ihiganwa ndetse ngo rihambaye ry'igihugu, ugaca utora muri wonyene umusifuzi ariwo twita arbitre. Umusifuzi kandi ukitoraniriza abakinyi bawe baza kwitwa abakeba, ukiyandikira n'ibitsindo uza kwinjiza, hanyuma ugaca wiha igikombe. Ibi rero nivyo abahinga mu vya politiki bagarukako nk'uko Pacifique Nininahazwe ukunda kwandika ku mbuga ngurukanabumenyi yabivuze. Ntabwo batahura neza ukungene Perezida Ndayishimiye ashobora kwitoza afatikanyije n'uyu Gabriel Banzawitonde, kuko ahubwo boba ari agatego bamaze gutega abandi banyepolitiki batandukanye, ndetse ukaba ari n'ubuhinga Ndayishimiye yoba ariko arakoresha kugira ngo abashe kuba azokwitoreza ikiringo ca kabiri atawe bahiganwa, ahubwo ngo azomuhe amahera ya bamwe bitoza mu matora kugira ngo azogaragaze ko yamaze kugaragaza ko afise uwo bahiganwa. Ariko kandi abahinga mu vya politiki bo ntago bavyizera neza, ahubwo ngo bakaba bariko baraha amahirwe menshi cane Honorable Agathon wahoze uramutswe umugambwe CNL inyankamugayo, ariko nyuma yaho akaza kuwamburwa na bamwe bo mu butegetsi bwa CNDD-FDD burongowe na Perezida Ndayishimiye, nk'uko Agathon ubwo yaganiraga n'ibimenyeshamakuru bitandukanye yabigarutseko. Abajijwe nimba ashobora kuzokwitoza, Honorable Agathon yatangaje ko ngo umunyapolitiki wese cyangwa se umurundi wese afise uburenganzira bwo kwitoza ndetse no gutora ku munyagihugu w'umurundi. Vyumvikana ko nawe yafashe ingingo ko azokwitoreza ayo matora, kandi ngo aramutse yitoje ko ashobora kuyatsinda, kuko n'ubundi no mwaka wa 2020 bivugwa ko ari we yari yatsinze amatora ariko akaza kwibwa amatora, nk'uko vyabandanyije bitangazwa mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ariko kandi natwe turimo turasesangura two kwibaza, mbega Ndayishimiye abarundi abo mutora biteze iki? Ese hari ico yoba yarakoze boba bariko baramushimira kugira ngo babe yitoreje mu kiringo ca kabiri babe bamutora? Iyo turavye tubona ko ubutegetsi bw'u Burundi burushe bukeneye ahubwo ko hobaho kuvugurura bagashirako undi mutegetsi mushasha ushobora gutunganiriza abanyagihugu. Reka rero tubitege amaso aho bizoherera ibijanye n'aya matora
ya 2027 ndetse n'ico abahinga mu vya politiki bavyiteze ko ndetse n'inyishu zizoboneka nyuma y'ayo matora. Ese Ndayishimiye azotorwa cyangwa hamaze kuboneka uwuzomusubirira? Reka rero tubitege amaso, tuzobandanya tubona inyishu zizovamwo. Reka amakuru yacu tube tuyasozere ngaha, tuza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.